tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Haleluya. Twaratanguye icigwa ku munsi w'Imana, icigwa gikomeye cyane. Nifuza yuko nto kwirukanga mu gucigisha, ariko kandi nifuza ko nkurikirana, hama ibyo turiko turiga ukabihuza n'ubuzima bwawe, hama ukubakwa muri wewe n'ivyo uri kurakira. Dukoraniye hano twese tutavukiye bwa kabiri hano. Hariho bamwe bashobora kuba bavukiye bwa kabiri ahandi hatandukanye, ufite ibindi bintu bitandukanye. Inyigisho nyinshi zishobora kuba zikoraniye muri wewe. Mugabo aha turiko turiga ngaha, gira umutima woroshe, wakirana ijambo ry'Imana ugwaneza. Usanze binyuranye n'ivyo wari warakiriye, ukayishurwa mu ijambo ry'Imana ko bitandukanye, ku by'ukuri birekure bite. Ni ikintu gikomeye cyane gushobora kurekura ibintu kanaka wari wizeye igihe kinini, hamukakira ivy'Imana ikakwigisha. Ku munsi wa gatatu twarize ikintu gikomeye cyane. Usomye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 bivuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye iki? Yabahaye iki? Ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mu Cyongereza bakoresha ijambo power, ububasha bwo gucika, power to become, ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Rero warake Yesu Kristo, ukwiye kumenya ko ntiwihinduye, ntiwiyise, wahawe ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Twaciye dusoma icete cya mbere Yohana yanditse igice cya 3 umurongo wa mbere, haba ngo nimurabe urukundo rw'Imana uko rungana, ngo ko twitwa abana b'Imana, ngo kandi niko turi. Ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Haleluya. Vuga ati ndi umwana w'Imana kandi niko ndi. Ndi umwana w'Imana kandi niko ndi. Iyi ni identite yacu ukwiye kumenya mu buryo bwimbitse cyane, bugera indani, ukagendana iki kintu aho uja uri kurakora, ukamenya ati burya ndi muri aba bantu mbwa ndi umwana w'Imana. Ivyo umuntu yibarira canke ivyo umuntu ama conviction umuntu agendana mu mutima arakomeye cyane. Uri mu bantu 10, ikizogutandukanya nabo no kumenya uwuriwe. Ndinde muri abo bantu, ndi umwana w'Imana. Uri muri class y'abantu 60, ikintu kizogutandukanya nabo bantu 60, kizotuma uvuga ugutandukanye nabo, ukora ugutandukanye nabo, ugenda ugutandukanye nabo, no gutahura ndi muri aba bantu ndinde. Kuye gutahura ngo naho turi umugwi w'abantu twambaye umubiri twese, jewe hari ikintu cyabaye, naravutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Iki inye uri muri quartier kizoguha kubaho ukundi kuntu, kwitega ibindi bintu, kugendana ukwizera kanaka, gutahura ko ndi umwana w'Imana. Tubisubiye ngati ndi umwana w'Imana. Iyi rero ni kwiye kuba confession, ikwiye kuba ikintu cubatse ubuzima bwawe. Ibi bikaja vyafekta uburyo ubaho, bikafekta uburyo ugenda, bikafekta uburyo uvuga, bikafekta inyifato yawe. Kubera gutahura identite, gutahura icuri, gutahura ico wagizwe, gutahura karangamuntu kawe, hanyuma ntivyafekte ingene ubayeho, ntacyo bimaze kuba wabitahuye.
icyo ndiko ndarondera rero, ndiko ndarondera ingene ibi ndiko ndakwigisha byo kwafekta ingene ubayeho mu buzima bwa misi yose, ku kazi hajya utonda maze kumenya ibi bintu cambaho gute, hajya muri quartier ubaye, mu muryango uri umwana, mu rugo maze kumenya ko ndi umwana w'Imana, ndi careme gishasha, cambaho gute, ugutahura gutafekisa ingene ubayeho, so gutahura kwiza. Rero nshaka gushikana ahantu ibi turiko turiga bya factor kwa factor bikore ku nyifato yawe, bihindura ingene ubayeho, bihindura ingene uvuga, bihindura ingene ukora, bihindure ukwitega mu buzima ugendana. Amen. Mugabe ibi utegerezwa kubigiramo uruhara uruhe, no gufata ubuzima bwawe ukabuhuza n'ivyo uri kuriga. Ingorane nyamukuru abakristo dufise nuko ivyo twiga mu rushengero ntitubizana ngo tubihuze n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Turavyiga bikaba ubumenyi bushasha dushize mu bindi, hama tukaja tubandanya ubuzima bwacu. Mugabo ikintu gikomeye ngaha no gufata ivyo wize, uramurikiwe n'umuco, uramenya icyo wabaye, ufata ivyo wize hama imenyereze kubaho bisa n'ivyo umaze gutahura. Amen. Bibiri ivuga ngo mwigana Imana nk'abana ikunda. Hari ikintu kimwe cyabanje kuba. Imana ishoye kubwira ngo nyigana itarakuvyara. Mugabo ikintu yabanje kugira ni iki yagize tubwirwa muri Yohana 1:12. Ivuga ngo bamwaki yabaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Mu Efeso akavuga ngo mwigana Imana nk'abana ikunda. Mwani majambo nk'iri jambo maze kuryumva, cutangura kwiyigisha, cutangura kwimenyereza, cutangura n'amajambo amwe kwitraininga kubaho canke kwigana Imana. Mu kwigana Imana rero ni jare ahantu mpagaze Imana yohagarara, ibintu ndiko navuga Imana yobivuga, ibintu ndiko ndaraba Imana yobiraba, ibi vyumviro biko biracamwo birabereye, birafatanye n'umutima w'Imana. Aho uzoba ikuragerageza guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwawe bwa misi yose. Amen. Uriko uragira ama negotiation n'abantu, negocia nk'umwana w'Imana. Uriko uragira marketing, gira marketing nk'umwana w'Imana. Uriko mvuga iki? Uriko urabaho mu buzima bwa misi yose, uriko urakira abantu ku kazi, uriko uradandaza ku isoko, uriko uramenyesha makuru, nimba umumenyesha makuru. Eske ibi bintu ndiko ndagira, ndiko ndareflecta igicapo nyakuri cy'umwana w'Imana. Aha ni utangura kuzana ubuzima bwawe ubuhuza n'ibintu uri kurakira. Sino kuguma wakira ibintu hama ntibihindura ubuzima bwawe, bizorangiza vya bintu vyacitse idini muri wewe. Praise God. Amen. Rero kwa musi wa gatatu twari kutuganira kuri ico ko turi abana b'Imana. Gasubira ati ndi umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana. Navyawe n'imbuto y'Imana. Anara siguye ibintu byinshi ntogaruka ko kumbure ko watashiye kwa gatatu irasere kuri muri groupe kandi kurakira ibiriko biracama kugira ngo tugende turi hamwe. Uyu munsi nagomba nzane ikindi kintu turi muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu turabera. Ndabonye abatizera ko murabera. Muri Kristo Yesu murabera. Vuga ati muri Kristo Yesu nduwera. Ni ikintu gikomeye cyane twagiriwe. Igihe cyose ndiko ndarimbura icyo twabaye muri Kristo Yesu, numva urukundo rw'Imana rurengeje cyane. Muri Kristo Yesu turabera. Vuga ati narejejwe. Aro kwezwa bisigura iki? Ndaja gushimikira cyane kuri iki kintu. Kwezwa bisigura iki? Uvuze ngo narejejwe, nduwera, uwera no bisigura wejejwe. None tuvuze ngo kwezwa bisigura iki? Kwezwa bisigura iki? Kwerezwa Imana. Turabera berejwe Imana. Kwezwa none bisigura iki? Kwezwa bisigura gushirirwa ruhande Imana. Kwerezwa Imana bisigura watowe ukura mu bandi bantu
hama ushirirwa haruhande Imana. Amen. Bibiliya itubwira hariya muri 1 Pierre igice cya mbere Petero yanditse igice cya kabiri umurongo w'9. Igice cya mbere Petero yanditse igice cya kabiri umurongo w'9. ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, ariko mweho shengero ry'Imana, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Vuga ati twaratoranijwe. Gutoranywa sinzi ko wumva icyo bisigura. Reka ntoranye umuntu umwe. Romeo ngwana. Gutoranywa bisigura ngo ava nari mu bandi, hama ndahamagagwa nkugwa muri bo, shigwa haruhande. Havuze ngo somera, ariko mweho shengero ry'Imana, ariko mweho muri ubwoko kubera iki batwita ubwoko? Ni kubera nturi umwe, turi hanga, turi nation, turi ubwoko bwatoranijwe. Twari mu isi ava, twari abapagani turi mu bandi, hama turahamagagwa icyo bere yita umuhamagaro w'agakiza, dukugwa mu bandi turitaba, hama dushirirwa haruhande Imana. Vuga ati nashiwe haruhande Imana. Gushirwa haruhande bisigura gucika propriété privée y'Imana. Imana yagutoye igushirira haruhande yo. Niwiyerejwe, niwerejwe wewe, Imana yakwiyereje. Bisigura ngo nta muntu umwe ashobora kwezwa kubwiwe, wezwa kubw'uwundi. Mu yandi majambo, Imana yakwejeje kubwayo nyene. Bisigura iki? Yagukuye mu bandi, niyo yagukuye mu bandi, igushira haruhande kubwayo nyene. Amen. Mu ijambo rimwe, uri umuntu yakuye mu bandi kugira guhindura ikintu cyayo, kugira guhindura igikoresho cyayo, kugira guhindure umuhora wayo. Washiwe haruhande Imana. Kwezwa muri dimension ya mbere ni kibisigura, bisigura gukugwa mu bandi hamugashirirwa haruhande Imana. Abantu bahamagaye umuhamagaro w'agakiza bakawitaba mu mbwire amen. Ibi rero byakuzanya ahantu kuba waritabye gusa umuhamagaro w'agakiza, hama Yesu akaza kuba muri wewe. Uwo mwanya nyene ukwiye gutahura ngo narakuwe mu bandi. Iyi comprehension yotahurwa mu ishengero, twotangura kubona amaresultat, abantu basa n'Imana, abana b'Imana basa n'Imana. Ukwiye gutahura ko naho dusa nabo, naho dukorana nabo, naho tugendana nabo, naho dukorana ibintu amafere, ukwiye kumenya yuko sinkiri muri bo spirituellement, narakuwe muri bo, shirirwa haruhande Imana. Mu yandi majambo, hejuru ubuzima bwanje ndiko controle y'Imana. Amen. Werejwe uhoraho, washiwe haruhande Imana. Tumukomera amashi adufashije kwigisha. Rero kwezwa kuri mu madimaso canke mu ngezo zibiri. Kwezwa biri mu ngezo zibiri ngomba kubasigurira. Urugezo rwa mbere ufite wandika uhandike. Suvuga ati nduwera. Ukwezwa kwa mbere ni ukwezwa kuva ku kwizera Yesu Kristo. Kirakomeye iki? Uje kucandika ahantu ucandike. Ukwezwa kwa mbere ni ukukwezwa kuva ku kwizera Yesu Kristo. Somera Abaroma 1 umurongo w'7. Ndabandikiye mwese muri Roma, ndabandikiye mwese muri Bujumbura, mukundwa n'Imana. Mwumve igituma mvuze Bujumbura? Paulo yari kwandikira Abaroma, mugabo ari kwandikwa wewe. Ndabandikiye mwese muri AMC, mukundwa n'Imana. Vuga ati ndumukundwa w'Imana. Mukundwa n'Imana. Nyarutsa. Gariwe kuba abera. Subiramwo. Mwahamagariwe kuba abera. Ako gasubiremwo. Mwahamagariwe kuba abera. Mwahamagariwe kuba abera.
mwahamagariwe kugira iki? Kuba abera. Ngo ntandukanye ukwera kubiri. Ukwera kwa mbere ni ukwera kuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Ukwezwa kwa kabiri ni ukwezwa gufatana n'ibikorwa. Ukwezwa kwa mbere havuze ngo ndabandikiye mwese muri i Roma. Mukundwa n'Imana. Mwahamagariwe kuba abera. Mwahamagariwe kuba. Mwiyandi majambo hari ikintu Imana yashaka, iratanga umuhamagaro. Hama umuntu wese yitavye uwo muhamagaro yahamagariwe kuba uwera. Mwijambo rimwe Imana yashaka ihanga ryera, yashaka abantu basa nayo. Hama muri Kristo Yesu Imana yatanze umuhamagaro, cyo twita umuhamagaro w'agakiza. Hama igihe witaba umuhamagaro w'agakiza wahamagariwe kuba uwera. Winjiye muri Kristo Yesu atakindi kintu na kimwe urakora, uwo mwanya nyine uvuze bwa kabiri uhinduwe kuba uwera. Paulo navuze ngo abahamagariwe gukora, abahamagariwe kuba abera. So isomera Abanyefeso 1:1. Paulo nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nuko Imana yabigomvye. Ego. Ndabandikiye abera bari muri Efeso. Ndabandikiye abera bari muri Efeso. Babizigirwa bo muri Kristo. Umviriza hano Imana. Avuze ngo ndabandikiye abera bo muri Efeso. Ahanye Efeso ni gisagara mugabo carimwo ishengero. Hama Paulo mu gufasha ico gisagara yandika ivyete. Abandikira ivyete. Mga ariko arandika ico cete yandika avuga ngo abera bo muri Efeso. Mwandi majambo ishengero ryo muri Efeso. Ahanye nibifatanye ngo bakoze ikintu na kimwe. Ahanye bifatanye nuko baritavye umuhamagaro ubahindura kuba abera b'Imana. Amen. Iyo wakiye uzobona mu vyete vyinshi Paulo yandika ngo abera b'i Korinto, abera b'i Roma, abera muri Efeso, abera bigara, akavuga ishengero riraho hantu. Mugabo kubera ko baki Yesu Kristo ivyo vyabahinduye kuba abera. Amen. Ibi rero nukwera gufatanye n'akameremere twakiriye twaki Yesu Kristo. Ugu nukwera gufatanye nico turi gusa muri Kristo Yesu. Amen. Rero nurasabwa ivyo ukora, nurasabwa ingene uvuga, nurasabwa ingene wifata. Mugabo juste kubera ko wumvise ubutumwa bwiza ugashirwa urukundo rw'Imana hamukize Yesu Kristo ukamwakira, ubwo nyene uhindutse kuba uwera. Bano Imana iki rero kuri benshi cyahindutse kuba umutego ukomeye cyane. Bibiliya ubutumwa bwiza bukwiye mu gihe bufise icyo twita aspect legal na aspect vital. Ndasigurisha bisigura. Ubutumwa bwiza bukwiye igihe bufise aspect legal. Aspect legal bisigura ngo ibintu twakorewe na Yesu Kristo twebwe ataco tugize. Par exemple, tuvuze agakiza d'une manière générale, agakiza nta mafaranga watanze, nta n'igikorwa wakoze kugira Yesu akora ivyo yakoze. Yesu yaradesize kuza kudupfira no kwikorera ivyaha vyacu twebwe tutarimwo. Hama ivyo yagize Yesu vyaraduhaye position mu maso y'Imana, vyaraduhaye identité, icyo no kwita aspect legal, ibintu turi twagizwe tudakoreye. Mugabo rero ndamaze kubona abantu banezerewe cyane niki digo nita aspect legal canke ivyo twakorewe na Yesu tudaparticipe. Hama bacyagumaho nyene baravyinjoyinga ndumugororose ntabeshe nivyo. Mugabo kuba ari umugororose muri Kristo Yesu nibikwiye atarashya kico twita aspect vital. Ngomba gusigurira. Hama hari una ashavuga ati muri Kristo Yesu turabera. Par conséquent nakini nkeneye gusubira kugira kuko ivyo Yesu yagize birakwiye kubganje.
nagomba kubwira ngo ibyo Yesu yagize byose bigize uruhande, ariko ndavuga aspect legal, ntibishoboye gukiza umuntu n'umwe atabishyize kwa aspect vital. Amen. Alors turabera, icyo ni ikintu cyiza, nk'uko agakiza Yesu yahaye bose katakijije bose, nibi nacyo byo gukiza utabishyize k'ibyo ngira mvuge. Amen. Twarahariwe n'ivyo, turabagororotsi n'ivyo, ivyo Imana ivuga byose ko dufite muri Kristo Yesu n'ivyo, nga icyo utaraparticipamwo nikiraba ubuzima muri wewe, nigishoboye no kugukiza wewe. Amen. Ivyo Yesu yatugiriye nagakiza kacu duparticipe muri ivyo. Amen. Rero vuga ati nduwera, Imana ishimwe nitutangura kurondera ukwera tutaragirwa bera. Nicyo gituma hariyo bamwe bafata inzira cyo twita idini, ivya Yesu Kristo, ivyo kuvuga ubwa kabiri nacyo bavyibagije ko, mugaci yafata inzira yo kubahiriza ijambo, gukora icyo rivuga, kugerageza kubaha amabwirizwa y'Imana. Mugabo ariko arondera kuba uwera ataragira akameremere kuwera, yatakaje inzira. Ivyo nibizomukiza. Amen. Mugabo rero n'urundi ruhande rw'abandi bantu bavuga ati iyo nzira y'ivyo nkora ntikenewe kuko je nagizwe uwera kubera icyo Yesu yakoze. Ati rero kubw'ivyo reka magare mu Yesu ambwize vyonyene, ngaje ivyo ngira nta gaciro bifise. Nyumviriza, nawe nyene afashe inzira itariyo ntibizomukiza, iyo nzira ntizomushikana. Kugira ngo rero ibi bintu bigufashe, bigusaba kufatiriza inzira zibiri cyarimwe. Mbege birashoboka, nivyo ngomba kukwereka. Wamagariwe kuba uwera kugira ugendere mu kwera. Praise God. Aspe ya mbere y'ukwezwa cyangwa y'ukwera nivyo twagiriwe muri Kristo Yesu. Kandi bana Imana birakomeye. Jigiye nayo ndabirimbura ko vyanyoheye kuba Yesu icyo yakoze gifite icyo cyangize. Hari ikintu gikomeye cyane. Kwani n'abandi bavuga ati ibi kuba cya Yesu nacyo tubivuga ko agaca afata inzira no kwita nk'inzira y'isezerano rya kera, agafata inzira yo kwirukanga ku bintu ori ndani muri we ari empty, atakintu akimafise. Oro ubuzima Imana ikeneye kubaho ibanza kubuguha imbere yuko igusaba kububaho. Amen. Ukwizera kwa kabiri nuko nize ukwizera kuri pratique, ukwezwa kuri pratique, ukwezwa kw'ibikoko. Amen. Somera Abaheburayo 13:24. Muntahirize ababaganza bose, muntahirize ababaganza bose, bonabera bose, bonabera bose. Abo muri Italiya barabatasha. Ubuntu bubane namwe mwese. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Twese tuvuga ubuntu bubane namwe mwese. Amen. Okay, aho twari tukiri kuri aspect ya mbere. Aspect ya kabiri, Abaheburayo 12:14. Mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose. Mviriza, bari Imana ubwa mbere we ni warimwo, ni Yesu yakoze. Ngo ubwa kabiri Paulo atangwe kudushiramwo, avuze ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose, n'ukwezwa uko utejejwe atazoraba umwami. Mukurikire, hareba kubwiye ngo mukurikire, muyandi majambo muharanire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa. Ningayo uvuga ati mukurikire kugiranira amahoro, akaja shiraga kwabo, hamagaje avuga ati mukurikire n'ukwezwa. Mgaje tubwira ngo kuko utejejwe atazobona Imana. Hariho aspect imwe nako ndavuga yuko turabera muri Kristo Yesu kubw'icyo yakoze, ngayindi aspect yindi turabera kubera ibyo twakoze. Ikiravuze ngo mukurikire kugiranira amahoro, mukurikire n'ukwezwa. Rero ni jewe, asi Kristo, asi Yesu, ari jewe nkora.
mukwirikire kwezwa. Mwene majambo, kwezwa ni ikintu ushobora guharanira. Mukwirikire kwezwa. Amen. Igice cya mbere Yohana yanditse igice cya 3 umurongo wa 3. kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Oh my goodness. Umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza. Si Yesu amweza. Umuntu amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko nawe ari uwera. Hariho aspect imwe y'ivyo Yesu yadukoreye, ngayindi aspect ari twe dukora. Ivyo Yesu yadukoreye vyagize impact mu mpemu yacu, nga ivyo twebwe dukora bihindura umubiri. Amen. Ndabwire inkuru nziza. Yesu ntazohindura umubiri wawe. Wewe niwe uzodisciplina umubiri wawe. Avuze ngo mukwirikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa. Aha navuze ngo gute? Umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko nagize iki? Nk'uko nawe ari uwera. Iki ni igikorwa cy'umuntu wese amuziga kw'ivyo. Ivyo amuziga ko nibihe? Hejuru iravuga ngo niyo aseruka umwami wacu tuzohinduka duse nawe. Mgaje ngo umuntu uri amuziga kw'ivyo ku munsi ariyeza nk'uko nawe ari uwera. Amen. Rero ugukwera kwa mbere gufatanye na nature, gufatanye na kameremere twakiriye kuri mu mpemu yacu. Mga gukwera kwa kabiri ni ibintu dukora, ni ibintu vyari kuri twebwe tugenda turakurako, ni ibintu vyari mu buzima bwacu bidakenewe tugenda turihana kuri ivyo tubikura mu buzima bwacu. Sindumvikana neza. Romeo garuka kandi sindi muri preaching, ndi muri enseignement, muri teaching. Hallelujah. Reka dufate yuko Romeo mu maso y'Imana atategezwa kuba afite akadarapo tubona ngaha, atategezwa kuba yambaye inojire, atategezwa kuba yambaye isaha, atategezwa kuba yambaye ikibacita gute. Sawa, ndavyihore. Reka dufate ko atategezwa kuba yambaye ibi. Muyandi majambo, nkamwe ari umukristo, gafata ko ari umukristo, Imana imuravye gutya, muri we irabona mu ishusho ya vrai, nga irabona mu nibindi bintu bitategezwa kuba biri kuri we. Iyi drapo, iyi jire, iyi saha, urabibona? Kwezwa kuri uyu, Imana ishimubwira ati ukwirikire kwezwa. Muyandi majambo, kwezwa kuri uyu bisigura iki? Bisigura ngo nugukurako vya bindi biri ku buzima bwiwe Imana itashaka ko bimubako. Ibi rero si Imana ibigira, ivuga ngo wowe okay, ubutumwa bwiza rero umujeko buramumurikira akabona ati burya inzira ndiko ndafata siyo, ibi bintu biri muri jewe, ibi vyifuzo biri muri jewe sivyo, uku gushaka mfise siko, ibi bikorwa nkora sivyo. Ivyo vyose ni ibintu biri kuriwe bitategerezwa kuba kuriwe. Alo ucugira iki? Acafata inzira, amen, yo gukurako vya bindi biri kuriwe Imana idashaka. Ari nagomba ndabwira n'Imana dukijijwe ntiyagira umuntu umwe avyihendako ngo ubwo nyene tuca tuba uko Imana idushaka ijana kwijana. Ukijijwe igitangaza ca mbere kibaye wakira ubuzima bw'Imana, ubuzima bwejejwe muri wewe. Mugabo utanguye urugendo rwo kwezwa kubw'ingeso za kera, utanguye urugendo rwo kugenda uraba mu buzima bwawe n'ibihisi yanyigishije imbere yuko nza muri Kristo Yesu, niziye comportement nakuye mu isi imbere yuko nza muri Kristo Yesu, nibiye vyimviro vy'isi biri muri jewe imbere yuko nza muri Kristo Yesu. Kwezwa nukugenda wishurira ivyo bintu hama ubikura mu buzima bwawe. Gati nduwera. Mugabo ngomba mukubona akantu twagizwa bera kugira bishoboke ko tugenda
tugenda turaba sanctifié ku munsi bagukomera amashi wica. Alors birivuze ngo umuntu rero muziga kwivyo. Oh, praise the Lord. Umuntu amuziga kwivyo ibihe dere kujya murongo usubiremo kugira ngo abo tutari kumwe kwa gatatu bavyumve neza. Murabe urukundo uko rungana data wa twese. Imana iragaheza kigwa. Murabe urukundo rungana uko data wa twese yadukunze ko twitwa abana b'Imana. Ego kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi. Oh my Jesus. Kuko batayimenye. Nico gituma abisi batatuzi bisino bigaruka. Abo nkunda. None turabana b'Imana. Ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Mwumvirize hano Imana. None turabana b'Imana. Agaragahejeje. Nga uko tuzomera rero ntikurahishurwa. None kuzohishurwa ryari? Ico tuzi. Bandanya. Nuko Yesu niyahishurwa. Yesu. Twese tuvuga ati niyahishurwa. Yesu niyahishurwa. Tuzoca tugira iki? Tuzoca dusa nawe. Uko dusa uno munsi ntikurahishurwa. Ico turi uno munsi ntikiragaragara. Mugabo niyahishurwa natwe tuzoca duhishurwa. Tuzoca tugaragara. Ubwiza bw'umwana w'Imana buzoca bwigaragaza ijana kwijana. Ngo rero igitangajero ntibahereje ngaho. Bandanye wumviza ku karongero ka gatatu. Kandi umuntu wese amuziga kwivyo. Umuntu rero yiteze guhishurwana nawe. Umuntu rero yiteze ko munsi azoseruka azomubona hama gaca ba transforme muri yo image abonye. Bivuga ngo umuntu rero amwiteze kwivyo. Ngo bari uruhombo rukomeye cyane. Umuntu yo bari ngaha mu ishengero atiteze ko Yesu niyaza azodugana nawe. Amen. Muga ko babivuze birashoboka. Burya mu nzu y'Imana abantu bazi barondera ibintu byinshi. Si bose bari kwarondera ijuru. Nunga hano batora nuko nafise Kristo maître. Iyo ndayifise kubatora. Mugabo bivuga ngo ko yarinze ishirako ga cross ikavuga ngo abamwiteze kwivyo. Bisigwa ko ashobora hari umuntu yotubamwo atiteze ivyo. Wewe sizo afere ya jarondera. Muga rero abamwiteze kwivyo. Oh my Jesus. Bari Imana nama mvuga ati nkamwe ubu Kristo bwanje maze mwino myaka bitorangira sangana umwami wacu mu bicu no ndi umuhombe gusumba abandi bose. Muga rero birivuga ngo abamwiteze kwivyo si ukwifuza. Abamwiteze kwivyo bariyeza uko nawe aruwera. Kuri cyagi cyaponerekana abamwiteze kwivyo bagenda bisuzuma ibintu byose Imana idashaka abanduye bakuye mu isi bagenda babituturira babikura mu buzima bwabo. Yaverse no twasoma wa Roma 1:7 yavuze ngo mukwikirane kugira amahoro n'abantu bose no kwezwa kuko utejejwe atazoraba umwami. Abamwiteze kwivyo mva ko aya maverse ajanye abamwiteze kwivyo bariyeze kuko nawe aruwera hama mukwikire kugira amahoro no kwezwa kuko utejejwe atazobona Imana. Aha rero ni ngabavuga ati umuntu yahishuriwe ibintu kanaka Imana idakunda yandu yakuye mu isi mbere kwaza muri Kristo Yesu hama kabireka mu buzima bwiwe. Yatoreye yakiye icyaha nk'ukuri, yakiye ikizira nk'icemewe, yakiye ivyo Imana idakunda nk'ivyo ikunda. Uwo muntu uwo murazoraba umwami. Amen. N'umusiro naje kugufasha daboro kuguteramo inyota ikintu cyose kinyuranye n'Imana igomba mu buzima bwawe. Uweri no munsi naje kwangaje intambara yawe n'icyo kintu. Kuba ugifise nta kibazo ivana naho waciye. Kuba burya isi nitwayanduyemo ibintu bimwe. Isi nitwayikuyemo bimwe. Bivanye naho waciye na isi yakugejeje n'ivyo wari wazobereyemwo birafise icyo byagusizemo. Mugabo naje kugufasha kwangaje intambara hagati yawe n'ivyo bintu gushikaho ivyo bintu byose uvyiyambura mu izina rya Yesu. Yesu urakwezwa.
nshobora kwibaza umunezero mfise kuba ndiko ndigisha ibintu ishengero. Nabitwaye imyaka myinshi. Oh my Jesus Christ. Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza cyane. Alors, ngenda bafashe rero ibintu dushobora kwiyambura ni byinshi cyane. Mugabo hariho n'umusingo mvuga kaspe kamwe konyene hama tuzogenda dutera tujya imbere. Alors, kwezwa hariho uruhande rumwe ngomba ko tubirabamwo rukomeye cyane. Somera Bitesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 4. kugira ngo umuntu wese muri mwebwe shengero ry'Imana, kugira umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri. Naje kukwigisha kugira ngo umuntu wese muri twebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri. Mu kugira iki? Mu kwezwa no mu kubaha. No mu kugira iki? No kubaha. Agasino kajamwe. Mugabo umubiri bantu Imana, umubiri barawubaha. Umubiri barawubaha. Hari ibintu tugira ugasa n'umuntu atubashe n'umubiri wawe. Mugabo ngomba kuvuga aka kantu. Ava ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwera. Mu yandi majambo niba tubwira ngo kuganziriza umubiri wiwe mu kwera, Romeo usubira ugaruke. No muzi ndagukoresha kwe turasangira ibisibo tu. Unama. Oya, unama neza gira uko. Ganda mufate ko ndiko ndamuganziriza mu kunama. Mugabo bavuze ngo kumuganziriza bisigwa ngo nawe ari karere kura force yo kwikurayo. Gerageza kuvayo. Andi kunda muganza, kumuganza bisigura ngo we yashaka kugororoka. Mbwa nanjye ndiko ndamuganzirizayo. Rero biriki tuvuga ngo umuntu wese muri twebwe amenye vayo mon frère. Amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwera. Muyandi majambo umubiri ntukunda kwera. Umubiri ukunda kwera. Umubiri ugumutoroka. Ugumuronde ngene wovayo. Ugumuronde ngene wovuga utariko. Ugumuri affection n'ibintu byo ngaha mwisi. Ngo kugira umuntu wese amenye kuganziriza umubiri we mu kwera. Ukwera ko hejuru ni gihe wafashe umubiri ukawuhindura umuja, ukawuganziriza mu bintu kanaka. Umubiri wawe uganziriza mu vy'Imana. Umubiri nukunda ivy'Imana ni wowe uganziriza mu vy'Imana. Umubiri nukunda gusenga ni wowe uganziriza mu gusenga. Umubiri nukunda guhimbaza mugabo urawukondisiona guhimbaza. Amen. Nico gituma Paulo avuga ngo ngwanya umubiri wanje nkagira iki? Kugira ngo maze kwigisha abandi nanjye simboneke ntemewe. Muyandi majambo ivyo kuganza umubiri rero nibisanga mu apotre, nibisanga umusenzi, nibisanga umukristo, uwo ari we wese. Avuze ngo umuntu wese amenye kuganziriza uwe mubiri mu kwera. Umubiri wo kuganziriza mu kwera. Okay. Urorashije. Nkoresha ijambo kororasha. Urorashije. Ngumva ngo Yesu yarabihejeje, Yesu yarabikoze. Nyumviriza. Uyu mubiri uyu uzokuganziriza mu bupagani. Gushika wowe wiro turuva wibaza ati uyu aracari jewe yigeze kuba kijijwe cyane ndundi muntu. Kuko umubiri utawuganjije urakuganza. Utawuganjirije mu kwera, wowe urakuganziriza mu bushakanyi. Utawuganjirije mu kugororoka, wowe urakuganziriza mu bindi. Biragusaba ko wewe wiga rimwe rizima gufata umubiri wawe ukawugira imbohe yo kwera. Amen. Reka ndabwira ntimana umubiri ntuzokwigera ukubwira ngo vyuka usenge nta na rimwe. Mbwa ni wewe uganzirizayo. Umubiri dimanche matin wovyuka ukumva uburuhe bwose bw'indwi yose buraguhamagaye ati ryama amasaha 2 ryama 3. Mbwa wewe ani ucumenya ngo umubiri wanje negeza kuganziriza mu vyera. Kubera icyo bava ngo tuganzirizeyo ni kubera wowe nushaka
ntavyo ukunda. Rero uno munsi nagomba twige ikintu kimwe, kuganziriza ivyiyumviro vyacu mu kwera. Muyakomye yakomashike amambandanye nigisha. Vuga ati kuganziriza ivyiyumviro vyanje mu kwera. Bano Imana nimba ari ikintu gikomeye cyane, reka mbe ndabivuga ndi kuntu ukwezwa kw'ivyiyumviro niko rugezo rwa mbere rwo kwezwa rwo hejuru. Ati pasta kubera iki? Kubera ivyiyumviro birongora amaboko, bikarongora amaguru, bikarongora amaso, bikarongora amaboko, bikarongora umunwa. Uparuvenye kuganziriza ivyiyumviro vyawe mu kwera, buga n'ibindi bica vyoroha. Ndabwire umubiri ugenda uragira ivyiyumviro biriko biratanga. Umubiri ni expression y'ivyiyumviro. Rero utegezwa kwiga ingene ivyiyumviro vyawe ubiganziriza mu kwera, ubigumiza mu kwera, ubikuyeho gatonye ivyiyumviro vyovyo. Ndarakunda biri ingene ivuga ivyiyumviro birashobora kwangara, ivyiyumviro birashobora gutembera, ivyiyumviro birashobora kugenda. Ni wewe wiga kubiganziriza mu kwera. Muzobona umwami. Ndiko ndabigisha bizobafasha. Muzobona umwami. Ganziriza mu kwera ivyiyumviro vyawe. Mu vyiyumviro habera ivyaha vyinshi atamuntu numwe azokujisha kuri vyo. Mu vyiyumviro habera ivyaha vyinshi atamuntu numwe azoguhagarika. Hari ivyaha jewe ndabibonye, nca ndaguhagarika no kuri sesene uzogaruka. Mugabo hari ivyaha rero ntazopfa mbonye bituruna mu mitwe yanyu, bigendana namwe aho mwicaye babiri ngaho. Ivyo nta muntu azobihana, nta nuzobihanura, bigendana na wewe. Niwe wiga kuganziriza ivyiyumviro vyawe hehe mu kwera. Ivyiyumviro ni ikintu gikomeye. Ngira mvuga ibintu bikenyi tuganza biva mu vyiyumviro vyacu. Kubera umwanya ndaza kuvuga ngira nka bitatu. Icambere n'amayentation. Amayentation yacu no yita gute? Ivyo tugamije canke ibidusunikira gukora ibintu kanaka. Urabizi ntuzi. Buga Imana ijije amayentation imbere y'ibikorwa. Imana ibona imbere mu mutima, ibona impamvu turiko turakora ibintu. Amayentation rero si ikintu kibera hanze, ni ibintu biri indani. Umuntu yo guha yambo ataguhaye yambo, indani muri we hari ibindi bintu. Umuntu yo gukomera amashi atagukomeye amashi ataramashi, kubera indani muri we ibiri mu vyiyumviro vyiwe n'amashi biratandukanye. Nubona ndashobora gutanga, tukazana ibintu tugatanga, ugaha umuntu kanaka go nga intention, cyaze kuvuga ikintu gigusunitse gukora ivyo bintu Imana itacemera. Ibikorwa imbere uko biba scientifique, ibikorwa imbere uko biba approuvé, imbere uko vyemegwa, habanza kwemegwa intention. Kandi ivuge neza. Imbere yuko ibikorwa vyemegwa, motivation yatumye ukora ivyo bintu ni Imana ibanza kwemera. C'est très important kuko abantu ashobora gukora ibintu wanashima mbere, agatanga, akaririmba, akigisha ubutumwa bwiza, akagira ibintu byinshi, mbwa indani muri ikintu kimumotiva atarico. Rero niyagera imbere y'umwami, imbere yuko Imana ivuga ngo ibi bikorwa ndabiguhembeye, izobanza irabe impamvu wakoze ivyo bintu. Kimwe rero ivyo rero nta mwazo pfa bimenye. Twebwe turashobora kuguma turirimba ati nimba ari umuntu wa mbere dufise mu bushengero mwiza ni naka frame, ati binakora ebana birateye n'ubwoba. Mbwa Imana imuravye ati umuntu wa mbere mubi dufise muri gashengero ni naka. Kubera iki? Motivation akora n'ibintu nimbi. Amen. Nico gituma birivuga ngo nimba ufise ikintu upfana umugenzi wawe, nimba yo gutanga ishikanwa ryawe, banza usubira inyuma wiyumvire. Kubera imbere yuko Imana ijija ivyo uri kurakora, ibanza kujija indani mu mutima, eta y'umutima wawe uri kurakora mu ivyo bintu.
Praise God. Rero nababwiye ni vyaha bibera indani mu muntu agendana, twebwe tuguma tumwita mwiza mbwa atari mwiza. Tumuhereza n'amabango ibikorwa, vuga ati wewe vraiment uri umukristo mwiza, ati akira kora bijya kubera turaba nk'abantu, kandi nta kosa ririmo kuraba nk'abantu. Nga Bibiliya ivuga ngo Imana yoyo iraba mu mutima impamvu dukora ibyo dukora. Arubana Imana kugira ngo ibikorwa byanyu biza bibipfa gusa imbere y'umwami, ifo ko weza ama motivation yawe, ifo ko weza ama intention atuma ukora ibintu kanaka. Ibintu ugomba kubona intention mbi mubireka bizokora abandi. Mimi nawe uje gutanga dime avec intention kutumanipira abakozi b'Imana, fumuyireka yireke. Vyofuma bikorohera kuja imbere y'Imana uvuga ati je narifise intege nke za dime, hakuja imbere y'Imana wari muyesiko kuri dime. Amen. Intention nziza, impamvu ukora ibintu nababwiye bibera indani muri twebwe, bira mu mitima yacu, nta muntu azobibona, ni vyaha vyo mwibanga. Amen. Ngaha ndagufasha ico ikigufasha kweza ibi vyumviro vya muri ubu buryo. Ikigufasha ngaha imbere yo gutanga, banza wicare wiyumvire, why ngira ntanga ibi bintu? Ni kubera urukundo nkunzi izina rya Yesu cyangwa ni kugira niyereka abantu? Ni kubera urukundo nkunzi izina rya Yesu cyangwa ni kugira amenyekane? Ni urukundo nkunzi izina rya Yesu cyangwa ni kugira nifate selfie ko nakoze ibintu byiza? Imana tubabarire, Imana tubabarire abantu Imana, Imana tubabarire. Intention. Ivyo umutima ukurana ibintu, ikintu cyose kiza ukoze ushaka ku isi yose kikimenya. Why? Ujya muntu ngo ngejya koti nigera yimuguriye. Yesu yavuze ngo impera yawe niyo nyene, abari iyo nyene mwene majambo tugeze imbere y'umwami hamwe na ya miliyoni y'amakoti watanga canke na vya biratu canke na za modoka. Ugeze imbere y'umwami akuravye gutya zero. Kubera iki? Intention mbi. Amen. Nitugiye gutanga ibintu kwa kangaye duha abantu, ifo ko twipirivya imitima yacu. Kumundaba neza ni sawa? Gwe neza. Gati kweza bashinda vuga gute impamvu dukora ibintu. Kweza impamvu idutuma gukora ibintu. So kirane ko ndayitanga ngaha. Imbere yo gutanga ibintu iyumvire kabiri. Imbere yo kugira ibintu fata kanya ko gutuza muri wewe. Kubera iki ngira nkora ibi bintu? Umviriza ikintu rero cyo gufasha. Birivuga ngo batunga bera nubaki batunga, mugabo akantu nkunda muri iyo verse avuga ngo babikora kubw'izina rya Yesu. Ngo kubw'urukundo bakunze izina rya Yesu. Ivyo ukora vyose ubikore kubw'urukundo ukunze izina rya Yesu. Amen. Uretse umuntu akoze ikintu kubera urukundo akunze izina rya Yesu, nta na merisa akenera kuko arazi ko ayifise. Uwo yabikoreye yamubwiye ati yes merci wagize neza. Ngo umuntu akoze ikintu kubera impamvu mbi, utamwandikiye aka message ngo wakoze, zirabinduru yofata n'ingingo ngo abantu nibabi. Urumva ahubwo wewe ufise ikibazo gikomeye cyane. Abantu je kicyuma Yesu avuga ngo mukora ibintu mutagomba gushimwa n'abantu, ko abantu bashoboye guhindagurika, ntabarakura mu buryo bw'impembe. Amen. Icyambere ezama motivation yawe. Wumva ugifise akantu mu mutima k'umubiri kakumutiva gukora ibintu, subira mu bwiza bw'Imana, subira mu masengesho, gatsindireyo, hamuhaguruke gutanga ufise umutima uri pure. Amen.
subirayo kaneshe. Nababwiye ko umubiri baruganziriza mu kwera, kuba biriko biragusuka ibyo bintu ari byinshi nta kibazo, n'umubiri ni kumeze, mugabo ufata umwanya uganzirize mu kwera, hamukore mu buryo bwiza. Icya kabiri, icya mbere mvuze iki? Intention. Oh my goodness. Icya kabiri, kwifuza iby'abandi. Kwifuza iby'abandi. Somera umurongo umwe, Abikolosayi 3:5. nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi. Nuko mwice, aka kantu nzokigisha umunsi umwe. Nuko mwice ingingo zanyu, izi ni ingingo z'umubiri ziri mu isi. Ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose, no kwifuza iby'abandi. Ako niko shaka. Kandi uvuga ngo ukwifuza iby'abandi niko gusenga ibigirwamana. Imana itubabarire. Kwifuza iby'abandi. Bari Imana. Ibi rero iyo umuntu arabigendana mu mutima nta nuzopfa bimenye. Bibera indani mu muntu. Akumva iki rero cyo kiza kutwigisha, ngo menda kivuge mbanze mvuge ko ngiriza imbere ko nigisha, biza kutwigisha kwiga kunezerererwa abandi. Kwifuza iby'abandi bisigura iki? Bisigura ngo mubu mwene dataraje arashingiye intahe ati Imana yangire neza, yamaye akazi muri wewe nishe kanaka, ati vrema kandi nzohembwa neza, ati Imana ndagahabwa icyubahiro. Ariko dushingira intahe indani muri wewe ngo none giye kuvaho nasengeye, ngo Mana nguyu Mana yanje kajya kazi. Ibinye womenga nibisanzwe, mbwa ibi nivyo biza kuvyura ishari. Ejo atangura gutambuka ukuntu kuko akazi kabuzo mu condition ngene baherega. Nuna zohembye miliyoni 10 agume yambaye impuzu umuntu yambaye. None nibiki ko mundaba gutyo. Ubonye ahinduye inzu rigahembye miliyoni 10. Ubonye aguze imodoka rigahembye miliyoni 10. Yesu yamugiriye neza. Nga urazi kwifuza by'abandi aho cyo bitangura kuza. Mana umenga ivy'Imana yakoreye uwundi bimuteye dekurajo. Nega Mana igihugu kiniki ntagukoreye. Indani muri ivyo bintu harimwo Mana none ntube wama ivyo nanje, harimo kwifuza ivyo bintu by'uwo muntu. Onyine bibiri natangaje vuga ngo ntiyagiye n'umuntu yifuza urugo rwa mugenzi we. Urugo ubonye nakora ntanze uraze ko ataba umugore wanje ukabona turafatanye nkuko turagiye ngo yongoye ngene bakundana ngo icyoma. Narigeze gufasha umuntu yavuga ngo yarabwira madamu ngo sinzorongogwa ngo ntarose umugabo asa n'umugabo wawe. Mucyo bisigura kwifuza iby'abandi. Reka ndakubwira inshuti yanjye ivy'Imana yaguteguriye birahari kandi ni byiza kuri wewe. Alors ibanga ngaha nukunezererwa ivy'iwawe n'ivy'abandi. Vuga ati ndi mwiza cyane, uti ndi mwiza cyane, uti ndi mwiza. Ukurukiye ahantu kwifuza uwundi muntu, kwifuza kwifuza ishusho y'uwundi muntu, uri muri wrong way. Ugombe wagirize competence Imana, ugombe uzana ahantu Imana yananiwe kuri wewe. Iga rimwe rizima yuko ivy'Imana yampaye birambumvye, ndabinezererewe, reka na avance ku nzira yanje. Mbwa uwundi muntu Imana imugiriye neza, shima Imana, nezerwa, himbaza Imana kubwo muntu. Ibi nivyo bizanishe ishari mu ishengero, abantu bakagenda basharikana indani muri bo. Ari bene data atanuwo hamazi uwundi kubera iki asigaye yishima kuva Imana imugururiye, usigaye usharikana umugisha Imana yatanze wewe. Amen.
vuga ati ndanezerewe ivyanje bwa mbere n'ivy'abandi bwa kabiri. Nezerwe igitangaza cyawe. Urabona Imana iraturera abasha. Imana iraturera. Imana igitangaza urabona nk'uweme irashobora itangaza cya mbere umukorera ikamugurira umuryango ikamuha telefone. Uyu nawe ageze Imana iri kimureresha kumugura umuryango w'ibintu binini cyane nk'amaparcelle cyangwa amamodoka. Kuba Imana itari kuguhezagira ku rugezo rumwe n'uwundi ntibisigwa kudafite agaciro imbere y'Imana. Bisigura ko Imana iri kirakurera ku nzira yawe kandi igufitiye byiza imbere. Mugabo iga kunezererwa hatugeranye n'Imana, winjoyinge, usohoke, uryoherwe, ukorera Imana utidodomba. Amen. Kimwe mu vyaha bikomeye kandi bibi dukora kenshi ni ukwidodomba, kandi ukwidodomba kuzana no kutabumbwa, kuzana no kutabasatiswe n'ivy'Imana yaguhaye. Aho niho rero no mwishengero usanga harimwo abarozi bicana, barogana, udukiki kubera iki? Mu mutima abantu babumbwe, harinjiye umutima wo kwifuza ivy'abandi. Hari n'abandi bantu n'aba specialiste ishwi ciwabo kica kiba kibi. Ibintu byose yasengeye abishikiye bica bibitagira ikimazi. Ibintu byose bigeze mu maboko yiwe yarabiryoherewe bitaraza. Urabona hari umuntu aryohererwa ibintu bitaraza akavyifuza bitaraza bimushikiriye bice bicika amazi. It's a spirit ukwiye guhagarika mu buzima bwawe. Umuntu wa mbere aryohewe si umuntu afise byinshi, n'umuntu anezerewe idafise. Uranezerewe aho Imana ikugejeje, uranezerewe ivy'Imana imaze kugukoresha. Naco bitwaye ivy'iriko irakoresha abandi. Imana ishimwe, wewe izera ivy'iriko iragukoresha unezererwe ivyo nyene. Narase kwikompara n'abandi bakozi b'Imana, zishura kwikompara n'abandi bakozi b'Imana. Imana ishimwe kubwiwe n'ivy'iriko iramukoresha. Mbwa ndi hano ndi jewe nyene ivy'iriko irankoresha nibi nyene, kandi nizombaza amavuta itampaye. Amen. Nta message itamishuriye jewe izombaza. Izombaza ivyo yamishuriye ko nabitanze. Izombaza amavuta yamaye ko nakoresheje ishengero. Ivyo nashikiye navyo nashikiye. Umuntu anezerewe n'umuntu ari satisfied, aryohewe n'ivyo ariko arakora. Amen. Turasengera kwaguka kw'ishengero, turasengera bakizwa, kandi Imana ishimwe. Mugabo n'ubu nyene mungana gutya ndabanezererewe. Nigiye muzoba muri gihumbi nzokoma ndabanezererewe. Ndikunda kwigisha iga kuba satisfied n'ivyo Imana imaze gushira mu maboko yawe. Gusa ngandasheho equilibre. Hari umuntu avuga ati ndi satisfied n'ivyo Imana yampaye bikace mucikira barriere kwa avance. Kunezerwa ivyo Imana yaguhaye mu kigwa kezene nabivuze nibisigura kutaca kutavansa. Kunezererwa nico nise contentement ni isa na satisfaction. Nico mvuze. Ndakivuge neza. Kunezererwa ivyo Imana yaguhaye nibisigura guhagarara. Nibisigura kutizera ikindi kintu. Mugabo nyumviriza ahantu rero ngomba umutego utogwamo. Ivyo vyaje bivuye ku Mana, bandanye kwizera kwawe ku Mana nyene. Amen. Gati Imana ishimwe ku condi. Imana ishimwe ku wondiwe. Imana ishimwe ku vyo yampaye. Imana ishimwe ku cyo yangize. Aho ntarashika irikira hantwara mu rukundo rwayo no mu mbabazi zayo. Amen. Icambere amayentation, donc ibintu bituma ukora ivyo urakora. Icakabiri eza iki kintu kiba muri twebwe cyitwa kwifuza ivy'abandi. Landa kuyemwe akantu hari umuntu avuga ati kwifuza ivy'abandi, ndatandukanya kwifuza ivy'abandi no kuba inspire n'undi. Muriko muranyumva?
umuntu ashobora kukwinspira, umuntu ashobora gucikira modere, umuntu ashobora gucikira icyitegererezo mugabo utari kuripfuza. Amen. Kwifuza ntacyo bikwigishije, ahubwo gusa uravyifuza gusa. Mugabo kuba inspire bivanye n'ubuzima bwiwe ninge nabayo n'ibyo ariko arakora aranyinspira, ndamwigirako. Mukuru mwanyumva biratandukanye. Shaka ntagi umuntu ntawe urugutariko. Icyo ya gatatu nyaza ko naco candangiriza ko kubera umwanya wanje. Kinacho kiratwica. Guhinyura abandi. Guhinyura ni terme ya Bibiliya, turaza kurondera terme nziza. Guhinyura ni jambo ryagutse cyane, harimo gusuzugura, harimo kugaya, harimo guca amazi, harimo kujija undi muntu. Ibi rero urabona umuntu ashaka kuza kigira utuntu nk'uko ugiye murabona ndiko ndigisha, ukanda bukangwiza ubusa, ugatora ubusa, ugaca wugara parenthèse ukajuta. Nicyo bita guhinyura umuntu. Umuntu ashaka kutimyoza kujya ngo uba yashitse kure, hagi imbere ko umuntu agira ngo indani muri we aba yakubise nk'imiswa nka 30 indani. Hajya gusa ibibogaboga mu mutima nibyo akanwa kaba kagize, naho undi ho haba yakuse nka 40. Kijya ivyo umuntu biratangaje ngene umuntu akoze ivyo no bivuga ntavuze. Kijya ngene gisa ivyo ari karagira, hajya yibaza ngo tungura turyoheye. Biva ngo nimugahinyurire mu mitima yanyu ngo kubereye namwe mukazohinyurwa. Icyo biba nicyo wimbura. Abivuze ngo nimugahinyure mu mitima yanyu. Mwibuke Imana ikubujije ikintu, icyo kintu ni nka bombe izokwica wewe, ni nk'uburozi buzokugira nabi. Mwibuke Imana wezwa utezwa nacyo bitwaye, ni yera, izokwama ari yera, umeze uko cyangwa utameze uko, niga n'umupagani yari yera. Mugaye igituma we irikira kurondera kuko kuntu iragukunda, ishaka ko gazoza kawe kabakasire mu ijambo ry'Imana. Ivuga rero ngo nimugahinyurire mu mitima bizokwica wewe. Nta kintu ndabona nko gushavurira umuntu atazi kumushavurira. Nta kintu ndabona kibi nko kwanga umuntu atazi kumwanga. Uragwara estoma ikakujya ukaryama bikanka, wishwe nuko wanga umuntu atazi no kumwanga. Uyiribaza kugendana mu mutima munzi wawe honyene ntiwivugira munzi wawe. Cheka mana. Arigamiye aragonye nawe uri muri n'abahinga rero. Urarushe umerewe nabi. Murabizi umubabaro utavuwe uvamo kansere, ukavamo amafyigo, ukavamo estoma, ukavamo ibintu byinshi, ingwara nyinshi. Vuba ushoboye kugwara amafyigo kubera uwo mubabaro utavuwe. Vuba ushobora kugwara estoma kubera umubabaro utavuwe. None wo kwemera Yesu akaguhaza naho, wo kwemera Yesu akuzura icyo kinogo, wo kwemera Yesu naho akuzura icyo kintu ufise mu mutima wawe. Biva ngo nimugahinyura abandi kugira ngo namwe muze muhinyurwe. Some n'undi murongo umwe. Haleluya. Muze ngo Imana ishimwe. Abe Filipi 4 umurongo. Mbego soma Filipi 4. Abaroma 2 umurongo wa mbere. Nico gituma utagira ico wireguza, wewe umuntu wese uhinyura uwundi. Gisome neza. Nico gituma utagira ico wireguza, ntugira ikintu wireguza, wowe uhinyura uwundi muntu mu mutima. Wewe muntu wese uhinyura uwundi. Kuhinyura uwundi uba witsindishije. Umuntu ajija uwundi aba yitsindishije. Umuntu asuzugura uwundi aba ariko aritsindisha.
umuntu ahinyura uwundi mu mutima aba ariko yigirira nabi wenyene aba ariko yigirira nabi. Yavuze rero ngo nugira nico wireguza uri umuntu ahinyura abandi. kuko wewe umuhinyura ukora bimwe n'ibyo akora. Kandi rero ni Paulo ko yandikira Abaroma. Wewe umuhinyura ati mbere kumuhinyura ni sinye yuko ukora bimwe cyo kimwe nawe. Ati mbere yo niyo sinye nyene. Alors wani man ivyiyumviro vyacu bibwirizwa kwezwa, kuko nkamwe twoshobora gutsindira umwasi mu vyiyumviro vyacu tuzoba tumutsinze mu buzima bwacu, kuko tere Satani akoreramwe ni ngaha mu vyiyumviro vyacu. Tere Imana ikoreramwe ni ngaha mu vyiyumviro vyacu. Uparuvenye kumuneshereza mu vyiyumviro ari murashobora kubaza nindashobora kuba hata muntu umwe niyumvira nabi. Nivyo nyene ngomba kukubwira, none umuyumvira nabi kuberiye. Kwirinda umuntu no kumuyumvira nabi biratandukanye. Urashaka kubona ko umuntu ari mubi ukamwirinda, uramwevita. Hama praise God. Mugabo ibintu byo gucimanza, ibintu birebire naryohe na bibiri vuga ngo we urinde ucira imanza umushumba wanje, urinde ucira imanza umukozi atari wawe wewe. Kandi rero ndababwira igituma ibintu biryoshye. Biroroshe cyane gucira urubanza uri kwarakora wicaye. Very simple. Nimba ibintu bya mbere byoroshye, umurindi agize kontreta biroroshe. Mwese muri ngaho murabameyere bo kuririmba. Umurindi agize kontreta biroroshe kuvuga ati sha mugabo cyamurimbye cyane mbatagira repetition imisi yose aho wo gushanga wo turirimbira ibintu bitabaho. Mugabo gucira urubanza umushumba atari wawe biroroshe. Gucira urubanza umushumba atari wawe biroroshe. Uwo gutereka muri ico kibanza cyo mushumba ati kora ivyo bintu byo kugora cyane. Ivya rero binanyegeje bituma kwicarana umuntu akisuzuma ni ivya bibera indani mu mitima y'abantu mu vyiyumviro vyabo. Paruvenye kwezi waho hantu asha ubwa kucoye neza. Amarambwira ati pastor none dukora iki? Abaroma 14:13. Uhereye none rero twoye guhinyurana. Dozejwe isoma nkuvuga butumwa. Uhereye none rero twoye guhinyurana. Yamara tugire iyi migabo. Umviriza ntubidangirize ngaho. Wevise guhinyurana ntugire imigabo uzosubirwe mu guhinyurana. Uhereye none winyore cyangwa wevite guhinyurana. Ngo hoye kugira ushira igitsitaza canke ikigwisha imbere ya mwene se. Ugira imigabo yo kugira iki? Ngo hoye kugira ushira igitsitaza. Hera hejuru gato. Uhereye none twoye guhinyurana. Yamara tugire iyi migabo. Yamara tugire imigabo. Twese tuvuga tugira imigabo. Reka abantu bandababwire guhinduka ntibikunda ata muntu yagize imigabo. Imigabo isigura gufata decision. Reka ndababwire ikintu cyose utarafatira decision ntuzohinduka. Ahantu hose ibintu byose utarahitamo guhindura ntibizohinduka. Utegerezwa kwiga kakana avuze ngo uhereye none twoye guhinyurana. Umuntu wese muri twebwe agira imigabo kugira hoye gushira igitsitaza. Ngo agira imigabo yo kudashira igitsitaza imbere ya mugenzi we. Niganza mugenzi wawe umubwiye ati umviriza. Erega nindiye mwere ati umviriza
ugira imigabo yo kudasubira gushira igitsitaza imbere yanjye. Ikibazo wo kwibaza none naho ndagishiraho. Mugabiri uze ngo wirinde kudasubira gushira igitsitaza imbere ya mugenzi wawe. Hari igihe dusitara atari twebwe twashizeho ibitsitaza imbere yacu, ari umuntu yaje agakora plan neza agatereka igitsitaza ngaho imbere yawe, hamugacuze wewe uzi ngo inzira ngo imeze neza pa ukaje utsitara. Ugira imigabo yo kudashira igitsitaza imbere ya mwene data. Ibindi byo ngomba mvuge biraremereye. Yesu yavuze ngo umuntu agwisha umwana muto ubwami bwa umuntu agwisha uwo muntu ikimubereye. Garukije ngaho musome Bibiliya. Wirinde gushira igitsitaza imbere ya mwene data. Bashye ndiko navuga igitsitaza ni jambo ryumvikana. Nugushira ibintu imbere y'umuntu biza kumutera atuma icyaha akora icyaha, biza kumutuma akora icyaha. Ese mwe mwera yo kwigisha noja mu gace gato yakigisha rino shengero. Gushira igitsitaza imbere y'umuntu. Kera numva banavangura nsitaje. Nyagutsitaje yashize igitsitaza imbere yawe. Ngabo mu yandi majambo nanye nagutsitaje navyo nyine nivyo. Hari abantu bagwa atari intege nke zabo kubera intege nke ziwacu twashize imbere yabo. Hari abantu banki Imana, iyi saa tuvugana banki Imana kubera ba Kristo bashize ibitsitaza imbere yabo. Bivuze ngo uhereye none rero uhereye no munsi mwirinde gushira igitsitaza imbere ya mwene so. Mbega birashoboka? Ya bidashoboka niba babitubariye. Nigihe wibaza ko wasitaje mwene data mwegere umubaza ati bijya bintu nakoze ko nabonye umenga waciye uhinduka byakumereye nabi mbabarira. Ubu nibwo bukristo bantu b'Imana. Ubu nibwo bukristo vraiment ndababesha. Ngiye uvuga ati ndabuze n'ijambo nokoresha. Biramusha nakazi kiwe mafu byume. Nyumviriza brother, tuzohagara imbere y'umwami umunsi umwe. Imana iraza abantu basitaye atari ukubera intege nke zabo, kubera twashize ibitsitaza imbere yabo. Murabizi ko amajambo asitaza. Basore muri hano urabona kesha gihe tukunda kuvuga bigire magara kadufasha n'abasore. Urabona kurara ku telefone wandikira umuntu imitima 200 murungikira nguya ngo ndagukunda gusa ndabona umuntu ameze nka wewe. Wewe wibaza ko uwo mubiri uri kurabarira ari giti, uwo muntu uri kurabwira waza ko ari giti. Uri kumushira ibitsitaza imbere. Ingene bandavye naye nta kibazo kuma munda bagutyo. Ngo bivuze ngo uhereye none mwirinde gushira igitsitaza imbere ya mwene data. Kubera iki kugwa kwiwe wo bibazwa ejo. Heraizo umurongo cyo dusenga. Oye kugira igitsitaza canke ikigwisha mwene se. Canke ikigwisha mwene se, mwene data. Ikigwisha mwene data. Imana irakoze kubwira ijambo dajije kwiga iragaheza gigwa tuyikomera amashi. Hahigwa abumva ijambo ry'Imana bakarikora. Twego twiga akantu kamwe kuganziriza imibiri yacu mu kwera. Kuganziriza cha dufata kamwe kuganziriza ukwera kwacu canke ivyibiro byacu mu kwera. Zofata umwanya kwa gatatu mvuga ibindi bihimba by'umubiri ngire tubiganziriza mu kwera. Mugabo
ubu nyene tahana aka kantu kuganziriza ivyiyumviro vya mukwera. Hama ivyiyumviro vy'umuntu bimeze nk'uruzi ni bininiya cyane biraguse gose. Ibi naho noba nashitse kuri vyose wewe urashobora gucekinga, urashobora kumera nka Dawidi ugasenga ukabwira Imana ati Mana ndakwinginze kubw'iki kintu fasha, ndagomba usesa umutima wanje umenye n'ivyishije muri wo. Numva imbere yo kurangiza nobaha agafunguruzo kamwe bakiko baratuzanira ingaburo yera. Somera Bitesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 3. Abitesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 3. Ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza uri kusoma he? Abitesalonike ba kabiri 2:4. Soma 3. Abitesalonike ba kabiri 3. Yego. 4. Abitesalonike ba kabiri 3. Kabiri verse ya 3. Yego. Ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwa kureka Imana kutabanje kuboneka. Haleluya. Ntihagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwa kureka Imana kutabanje kuboneka. Kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Haleluya. Ndangiza ndakubwire gutya, ubuzima rukristo ntibabubaho mu buryo bw'umubiri. Ubuzima rukristo ku vyiyumviro vyacu ntushobora kuba derivire mu vyiyumviro ukoresheje utwigoro. Ntushoboye kweza ivyiyumviro vyawe ukoresheje juste kwirinda gusa. Utegerezwa kugira ikintu ngomba ndakubwira. Ikintu cya mbere utegerezwa kuba umuntu yuzuye ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana bisigura iki? Utegerezwa kuba umuntu yuzuye ijambo ry'Imana muri wewe, byinshi cyane muri wewe. Icya kabiri utegerezwa kuba umuntu aronka akanya ko kuba muri presence y'Imana, kuko muri presence y'Imana niho tubohokera. Bani Imana nimuvyibagire muri presence y'Imana, mu kubaho kw'Imana, mu bwiza bw'Imana. Reka ndavuge mu ijambo ryumvikana, mu gusenga, mu myanya yacu yo gusenga, mu myanya yacu y'ubucuti n'Imana, niho ivyadusumbye ubushobozi bwavyo bugenda buratakara kuri twebwe. Amen. Uriko urasenga, narabibonye, uriko urasenga niho ubohokera. Muri presence y'Imana niho ugenda ubohokera. Ivyakunesha niho ubineshereza. Ukaba umuntu gusa avuga ati ndazi ibyo nkwiye kugira n'ibyo nkwiye kwirinda, nuzoparuvena. Nganyumviriza ahantu tuba free, nyumviriza ahantu tubohokera. Ahambere nukumenya ukuri. Bivuga ngo muzomenya ukuri kuba kwidegembya. Hama icya kabiri ni gushigizwa kuri presence, igicu, ubwiza bw'Imana mu masengesho. Reka ndavuge muri amajambo, utegeza kujya ahantu uririra ubuzima bwawe. Utegeza kujya ahantu ubwira Imana ati Mana naje kuririra ubuzima bwanjye, mpindura aha hantu, hindura ikintu ku buzima bwanjye. Ikintu rero kinyohera ku Mana, igihe cyose uhagurutse urondera mu nyonga y'Imana kubw'ubuzima bwawe, Imana irakubohora. Amen. Nene mumega sinogenda ntagakomeritse. Thank you so much. Kasabe agiye baduteguriye santsene bayizane. Dukomere Imana amashe kubwira ijambo.